Première Dauphine cyangwa se icegera cya mbere cya Miss Burundi y'umwaka turi mu 2022 Sezerano Antoine Arlene. Hari tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turi mu 2022 ubwo habaga finale bashaka kumenya uza kwagukana ikamba rya Miss Burundi uyu mwaka turi mu 2022. Buri mwe wese bamuhaye umwanya avuga umushinga we, avuga ibyo azokora ndetse n'inzozi ashaka kugeraho. Ariko bageze kuri Miss Arlene Antoine Sezerano agejeje hagati yaraturitse ararira imbere y'abafana, imbere y'imbaga y'abantu bari baje kureba Miss Burundi uza kuyegukana, imbere y'akanama k'imurampaka cyangwa se aba judges. Umukobwa ararira, abantu bose baratangara bibaza ikibaye barakibura. Ese ubundi niki cyarijije Arlene Antoine Sezerano? Ni ibihe bibi yoba yaraciyemwo, ni umunezero yaragize bivanye n'ahantu yarageze kuri finale? Bahaye ikaze muri kino kiganiro, nitwa Muragwa Moise. Kino kiganiro mushobora kandi kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise 257. Ikaze. Première Dauphine Arlene Antoine Sezerano ni umukobwa w'imyaka 23 yavukiye i Buringa, aho ni mu ntara ya Bubanza. Ni umwana wa gatatu mu bana batandatu bagize umuryango wabo. Sezerano Antoine utangura primaire ndetse no gushitsa mu mwaka wa 10 wa secondaire yize ku ishuri Arc-en-Ciel. Ariko ageze mu wa 10 amaze gukora ikizamini cya leta cyo mu wa 10 byabaye ngombwa ko aje kukomereza amashuri yiwe kuri Lycée du Lac. Kaminuza yayigiye kuri Sagesse, yiga mu gisata cya finance na comptabilité. Ariko kandi afite n'umushinga wiwe akora kuva muri 2019 yise Burundi Nove. Uyu mukobwa azwiho cyane gusoma ibitabo. Ku myaka 16 yanditse igitabo acita Briser la culture du silence. Iki gitabo ushobora kugisanga muri Librairie Saint Paul, ukagisoma ukamenya amabanga menshi ya Arlene yanditse muri icyo gitabo. Ariko mu by'ukuri ni ikihe kintu cyatumye Arlene ari kuri scene arira mu gihe ari kuvuga amajambo? Umva uko yavuze. Arlene Antoine Sezerano yagize ati, navukanye umubiri utukura peau rouge. Abaganga bavuze ko ariko urukuba rwanje rumeze. Abana barantinya cankura atabagenzi mfise. Ni ibintu byambabaje cyane kuva nkiri muto, kuko nakuze nzi ko ntari mwiza na gato. Nama ndi jenyene cyaja mu byo gusoma ibitabo cyane. Naranditse igitabo cyitwa Briser la culture du silence. Iki gitabo mushobora kugisanga muri Librairie Saint Paul kuko nabibabwiye aho haruguru. Mu nyuma nshaka gukora ibintu kugira nje mu kibano nk'abandi, ndeke kwama ndi jenyene nanje abantu bankunde. Niko gutangura gukora cyane, ndanakora ireresi cyangwa se filme, ndaharonkera n'abagenzi. Cyanja no gutegura ibiteramo bimwe bita evenementiel. Ariko indani muri jewe nagumye numva ndi jenyene, numva ko ntari mwiza. Nubwo naba mfise abavyeyi bambwira ko ndi mwiza, ariko nje ku bwanje ntabwo nigeze numva yuko ndi mwiza namba. Narashaka kuzomenyekana umunsi umwe kugira ngo nzovuge inkuru yanje n'ingene vyangora kuronka abanshigikira no mu bikorwa vyanje vya minsi yose. Mbere yo kuja kwiyandikisha muri Miss Burundi, mutoyi wanje yari afise umugenzi yiyandikishije, aca ambwira ko yiyandikishe mu ba Miss. Kwiyandikisha mu ba Miss ko hari abakobwa beza gusa. Niko kumbwira nti nanje ngira niyandikishe. Yarantwenze aruma kuko yabona ko bitabaho.
nariyandikishije ariko nshitseyo nkabona abandi bakobwa uko bameze, nibwiye ko nishize mu bintu bitabaho kuko nabona bigoye cyane ko ntorwa. Byari ibintu ndashobora kwakira ubwanje jenyine. Rero harya imbere ndiko ndavuga intahe yanje naciye nibuka ibintu byose byo muri kahise. Nari ndyohewe cyane kuko nabona indoto zanje zishitseho, kandi ko ubu abantu tuzosabana tukaganira, hanyuma ibikomere byanje bikibagirana. Ibigumbagumba byaranteye, ari nacyo cyatumye narize urya mwanya. Hari abantu benshi bafite ibikomere byabababaje by'akahise baciyemo, ariko ntuzigere uca intege namba. Ejo ni heza. Ni byiza ko igihe cyose wirema mu cyizere.